ndumiwe ndabishira zarane canke ndabigira nzoba ndamumaramagije kuko ushimye kubikiba gusa nubwo mara je mu buzima sinshobora kugira umuntu nko ngaha urabona ngene yandikira ngo atari uko ngo pana soda kubera nawe ushasikiye nko kunsaba jewe amahera ngo ndetse kukumaramaza ngo kudashira ko ibiganiro imbere yawe ngo gutavuga ngo SAUDA kutabiwanyu ngo canke ibiki nibindi ngo ndamuha amahera jewe SAUDA ndamuha amahera rero niyo mvuga ko nakubaza ko hagati yanyu na Nice hoba hari kibazo sinzi ati nerekanye ibi bindi biri imbere ngaho nzo ndamumaramagije Nice uwo musese yagafu ndamusese yagafu aho muri mwese nabaramukije amahoro y'Imana bane namwe ko wa Islamu assalamu alaykum wa barakatuh kuba Kristo Imana yahabwe icubahiro nkuko bisanzwe ku bakuzi ba swing canke swing z'Imana bakuzi banje muri ngaha turabaramukije mwese mubane natwe amahoro y'Imana abane namwe kandi nkuko bisanzwe hanyuma nkuko bisanzwe muraza amakuru ariko ari pasa ya SAUDA na Akezdani umuririmbyi wacu ariko avye turamoneza no munsi nababwiye ko nzokwama ndabahereza ibintu bimeze fresh cyane ibintu vy'umuti bakamubwira ngo afise inda ngo afise no munsi shaka ndabajana yo vyanya vyo mubibone neza abakunzi ba swing ndabereke ko ayifise nuko atayifise mwe kumwe nande jewe nta bintu vyo gukubita swatanje si ntamubonye ndaroga mpaka ndamusange ho canke nguruke ndamusange iyari bobo bakumwe naco kugira ngo tubandanye turabe uko bimeze niyo bigenda guma uzamwe tugende abeshi baguma babesha ngo SAUDA ngo afise imbanyi ngo yakezdani ariko turaka dushobore gushika dushobore kumenya ko ari uwo muti ko ariko kuri ko ayifise canke adafise iyonda nkuko bisanzwe kwa SAUDA nibaze ko murahabona mukanya uko ndahazi naho nyene nta vyinshi nta birebire ndazi ko mutegereza kugira gute kubona aho hantu ahariho ni SAUDA journalist wo muri Wakala TV ni Akezdani nkuko musanzwe mumuzi ko ari umuririmbyi kandi avyitwaramo neza abikora bigashimwa uno munsi reka tujane bakunzi ba INYISHU media ikiganiro kiza kuja kuri swing na bobo narabwiye ko nzobehereza TV yiwanje byo byo nkorera ngo wake boss wa INYISHU media excellent na mareti jewe ntuzane vyinshi tugiye kwekorera gwacu na bobo ntugira ikibazo bobo ndibaza kuno munsi turwa dukoresha gwacu atakibazo na kimwe umutekano ari mwinshi cyane mwe kumwe natugira ngo dushobore kubona vyinshi vyipasa uko bimeze nuko vyifashe meshobora kumenya vy'ukuri ko afisinda nuko atayifise apa nivyo tweka mu ikoti tukazibona umuntu afunguye ngwindainda inde bayirabe mu ikoti ndakora ko ndabimeze neza ko yifise nuko atayifishe asaze tugwane nababwiye ko ako banyisha nzofumanisha ndabereka ati indiriyo canye nayiro no munsi apa nivyo mu baduhenda ivyo baduhenda jewe amakuru nakoze yiwanje kandi abifoto banyeretse ko ari ahanyene bona umenga ndahashe adresse bampa bobo urahazi wewe kombe nyagihe Nice kombe mani wenda kwemeye ibintu byose ubishiramwe inzego warabazimije kugira ngo ntibaze no kuhabona bobo uri umuntu wanje sana tugende none kumenga ututuntu menga ahantu bahora baharasira kumenga ni hamwe babo abasirikare usanga bari bagomba kurasa bakumwe nanje kugira ngo dushobore kubona byinshi abantu mwahora muri abakunzi ba INYISHU media uno munsi muri abakunzi ba swing tumanwe bobo iyi fasi mze nyamara ho kurasiranira kwera ikindi kintu naco ahantu jewe ndabona vy'ukuri SAUDA ari umuntu afise inda kugira ahurire vyogorana ndiko ndaharaba ahantu kugira uvyuriye baramubesha nta ayo bafise inda aho bace bashiraho akandi kantu ngaha ko guhagarukira bagenda ko twigendere bobo je nta burofu vyase ku neza nca hejuru nta burofu murabizi je ko atabirebire bakoze INYISHU media tube kumwe bankubita ndabadiha bandiha ndabadiha bampegite ndabahekinde ubwo mfatira telefone ntimeneke bandihe ndabadihe iherezo yamuko bandiha tudihana bampegite ndabahereza ikindi mana urupangu ko ari rurerure rwose ndahurira gute ndaye yo bobo ngo ndaguhagarare ko mana ndasa twagiye bakunzi ba INYISHU media canke abakunzi ba swing ndabaze ko ibintu ari umuti
samanze ndabe ko ari target simpave nkubitirwa muri no rupangu rw'abandi urazi ko rupangu utazi kurujamwo bigoye cyane ariko tu nkuko nabwiye ko jewe ata bintu by'ubujuju vy'ibiki n'ibiki no kudodora sindodora shaka ndabahereze ukuri neza kumeze neza bubu ndazi kumenyereye kwiba izo nkoko ntagira nimwe wibamo nizo mbata kandi iyi mbata umenga ni inkirisi turara mbata bakomera bobo ugarura umuryango w'abandi ndodore cyane ndeke narinjira 1 2 3 4 mabuja mwaramutse cyane mwiriwe bakunze unyisha umeda nibaze ko nababwiye ko ntegerana nigwa ntibigorana nababere ko atakibazo nkweza ko haba uburozi bwanje bwashoboye gufata no kuri no ncuro mabuja n'amahoro abakunzi ba media cyangwa abakunzi baswinge nko musana abakunzi banyisha media no musi wabona SAUDA bahatoye gute sabakoze unyisha media aho no musi nyisha media bobo behind camera ni bobo no musi wabona SAUDA hamenye gute ko kwanza ngire volume no musi wabona SAUDA hamenye gute bobo hamenye gute nice yagutwaye ahantu utagira ubwenge no musi wabona SAUDA hamenye gute yabona nice niwe yanjanye yakujanye iwabona SAUDA no musi hamenye ko vraiment je sinazimye kandi adresse bampaye yanja nice niwe yanjanye yakujanye kubera niwe yari mutse SAUDA ngo babivuganya yamubwiye ngo ari mu Kimbote niko SAUDA yari yavyivugiye dimure hama handi mwagiye nimbari hehe muwe microjet reka ntakibaza gusobanura ahandi nikuze ariko aramukamera ivyo kibazo zo kibazo ikuze ama bobo ubu no musi wo kutazimiye twaje direct tutaradoshe vyagenze gute hamaze kubera ibintu byinshi naho amateka sino hazimira nimbara amateka utuhazimira no musi iwabona SAUDA mwahamenye gute mukagenda bobo numva ko muko muramara amazi TV yanyu no umuntu ko muramara Okay, reka turekane na babobo reka jewe nica dushobore kwiyagira kugira ngo dushobore kumenya vyinshi canke bike muri byo bihari ndabona uri no mu bikogwa usanze ubuzi no kumonta ibintu vy'ama video gabasha canke bimeze gute bandiko ndamonta uri kwiga uri kuriga sindi ko ndiga uri muduke kugira ngo natwe dushobore kumenya ivyo mudufashe ndiko ndakoresha gusha mu mashine umeze neza none cyenda shima Imana n'abantu bake nubwa mbere duhuye zoshika ariko je subwa mbere kubera na hirya ejo narenda rota turi kumwe urwo rumwe nande nawe we nakubo ni byiza mvuge karimu wa presenter wo muri INYISHU media kandi ni wewe ni umupresenter wonyene wa mbere wo mu INYISHU media ameze neza nka jewe umwana w'Imana nka jewe bobo wazanye no kubamora ibintu by'abandi narakimwe ushaka umucyo ntihabona image iraboneka neza irabona ntanzigirimwe bobo muri no misi ntanzigashiramwe mu gukamera nkuko abandi bakunda gushiramwe ibintu by'inzigo ndashaka kumenya inyuma yo kuva ni inyabugeti nimbari inyabugeti Mungu wangu inyuma yo kuva kurondera nimbari hehe no musi iwabona SAUDA mwari mubujijwe niki kuhashika iwabona SAUDA mukarinda kugenda ahantu ahatazwi kandi iwabona SAUDA basanzwe hahazi muruko abantu badukurikirana muzibona yuko bazi ubwenge bacanga bakurikirana ikintu baba bazi urazi ikibazo gihari je nebaza kubona nice bari ikibazo kiri hagati yanyu Chewe SAUDA impamvu reka ndabwira impamvu ushoboye kubivuga nkuko umunsi wazaje twarazananye bobo aramwereka ati tugiye hariya nice ngo katira ngaha abu bro Ketia niombe simu yangu kwa abu musaza wanje niwe afise telefone yiwa nibaza ko ushobora gusanga nkumbure ho bahari ibibazo hagati yanyu na nice kuko yaramukwepeje baramwereka ati tumanuke hariya nice ngo je ndamuzingane nice yoma yaramaze kuziwanyu kubwira ikintu kimwe
rimwe narabitahuye kandi naravuganye na boss wanyu Xile kandi Xile na jewe dufitanye ubucuti bunini cyane gose budasanzwe entre nkuko novuga yuko ari boss wiwanyu jewe n'umuhanuzi wiwanje ingorane za SAUDA zose niwe bazizi n'umuhanuzi wiwanje urumva n'umuntu fata ikintu kinini cyane gose twarigeze gushwana narashwanye nabivanye n'ivyo biganiro nahise ari yakoresha canke ibiganiro vyo mu nyishu media byose Xilera bivuze naramubwiye nti ico kiganiro gihanagurwa urumva ndamutelefona ndamubwira ati ico kiganiro gihanagurwa uko no gucafuza umuntu man akabuke atoza muhira iwacu kafunge portable mlango wacu wazi kabuke watoza muhira iwacu basanzwe bahazi ukacu uza gushika ahantu atariho usi nice telefone kandegwe wewe usi nice je nta communication tugiranirana kanda kwereka message ya mbere nice yarambeshe uwo munsi nari ndi kwa muganga Xilera telefone arambwira SAUDA uri hehe ndavuga je kiganiro nkora ndi kwa muganga nice arantelefona icambere iryo niko se rya mbere arabesha arambesha arantelefona arambwira SAUDA uri hehe ndambwira ndi kwa muganga hehe ndamubwira hariho kombe ari mu kiganiro munyuma ndamutelefona nice kumenga ndiketse wari mu kiganiro ngo ya n'abagenzi banje bashaka abafansi babashaka kumenya uko umerewe ukuntu umeze okay ndabibona mu kiganiro ndahora soma nga izi ni message nice yanyandikiye vipi SAUDA bashira mikro wazumbi vipi SAUDA unaugua pole sana eti ni sumu na mimi walinipa sumu weye umetumia dawa gani mimi ni inataka kuniua asante wanje ni dawa wameniletea ni dawa wamenileteaga nice inaitwa B nagisize muhira giswaye naco ndebutse ko nice yaranyandikije ntariko ndakora arambwira SAUDA ni gute uragwaye ngo polesa n'uragwaye ngo baraguhaye ishano ngo nanje barampaye ishano iri mu kunyica ndambwira merci nanje baranzaniye umuti ndiko ndanwa acambwira uhamagagwa gute nca ndambwira nta wonzi kiretse uje kuwitorera ino muhira sibavuga poa iri message namwandike ndamubwira ukuntu umuti je ndawukoresha achambaza ngo sasa uliona unatumika kweli ncha ndamubwira ndio ngo okay nami basi ungonambie majina basi unaitwaje ncha ndamwandikira sijui jina kama ukuja Buterere nikupeleke penye unanunuliwa ncha ndamubwira uraza mu Buterere muhira ndamwereka aho gurirwa hari mu 28 janvier zo mu kwa mbere je none sintuka nta communication tugiranirana okay achasura kunyandikira le 14 février urabona achandika vipi SAUDA za asubuhi nataka tufanye kipindi sinamwishura acharonyandikira le 17 vipi sister leo nakuja kwenu tufanye kipindi namwishura poa pole siko nyumbani ukija utanikosa acanyishura uri hehe cyandambwira ndi muri ville kuri cathédrale acambwira ati utatoka sangapi cyandambwira ndamurungikira audio urumva ndambwira ndi kwa muganga sinza amasaha nza kuvirayo okay ibintu nawe ndabishize kuri kamera nice nobona mubaramagije wenyere byisobereka ndabishira zarane canke ndabibwira nzo ndamumaramagije kuko ushimye kubikiba gusa nubwo mara je mu buzima sinshobora kugira umuntu nkonga urabona ngene yandikira ngo atari uko ngo pana SAUDA kubera nawe ushasikiye nko kunsaba jewe amahera ngo ndetse kukumaramaza ngo kudashira ko ibiganiro imbere yawe ngo gutavuga ngo SAUDA kutabiwanyu ngo canke ibiki nibindi ngo ndamuha amahera jewe SAUDA ndamuha amahera rero niyo mvura ko ndakubaza ko hagati yanyu na nice ho bahari kibazo sinzi nerekanye ibi bindi biri imbere ngaho
nzo ndamumaramajije nice uwo musese yagafu ndamusesiye agafu urumva nanjye rero simeze umwana mwiza sha ndamusesiye agafu kuko ni message ashaka ko nzozishira habona swese ndazikweretse nzozishira habona urumva rero peut-être genda umumenyesha makuru ntibinaniye kugenda muri Waka Live TV gufata mikro ngende gukora ivyerekeye nice ntibinaniye rero kujya kuntu yagenda sinzi nice xlay boss wenye yarambye ati SAUDA naramubujije nice ibyo bintu ariko arakora atari ibyo urumva aramubuze ariko akaguma bandanya eske nkiyumvira uyu mukobwa arakomeye mu mutwe ariko nje ndavuga ngira yarabuze ibindi biganiro ikiganiro cyanditse ko SAUDA kiraduga kica kiba brand rero nace nsanga nace mvuga ati ntibyambabaza kuko mvuga ati nububeshi kibabaza nkandi nkaca mvuga ati urabehesha abantu ukuri kuzomenyekana uri kuzora kuri yonenera izina wenyene no munsi ejo hari kiganiro akesi na koresha umwanya bakoranye koresha umwanya yaramaramaye yarabuze icyo avuga kandi bari kumwe na nice mu kuvuga amajambo sawa imana ishime ko cyuze namwe byakoresha umwanya ko reka gusa manze mpere kuri nice gusa nakoresha umwanya ndaza kumushika uko mu buzima sinkunda intuzenye ibintu bya hirya no hino guca hirya no hino dushaka tutanga umuco umeze neza sivyo nice nawe uvuga ko atakibazo mufitaniye birashaka bakigufitiye wewe umugabo watacu mufitaniye sivyo jewe ngiranira na bifu nyabaki nawe ni je bana kuvuga ngo nice ku muntu wari we wese nta bifu nge aha turi kwisima no musindiho ejo nzopfa tuganire bifu yiki dupfiki itongo sawa ndafise ikibazo kimwe shaka ndakubaze nka mwene cyo kubera ngo ugomba kumenya ukuri ukubaza mwene ukuri sivyo nice ari kigano ca mbere nabonye avuga ko wewe ufise imbanyi ya Akesdan kandi Akesi yayihakanye ariko ejo naratangaye kubona mwari kumwe ivyo bitubwira ko gute bwari ubeshi cyane ne kuko inyishu wenyene yase no kuhinyisha yoza kuhinyisha rega Jesse waje no yiha ariko abari hari bakora dukurana barifuza kumenya inyishu oya inyishu wenyene okay wewe nyene mwarajanye hari aho wumva muhera kuguhera ibarabara rya mbere bobo muraduga mubaza SAUDA barababwira si haba mugenda ahandi ngo nimbari bari mnyabugetsi sinzi araduga aha mbere gushika hanyuma arabura acha genda ahamagare Sabi yaranterefone arambwira ibintu nice yavugiye Nimero nice ashaka kwiki SAUDA naje muriko nabazi ikintu mwa mupfanyezi no okay ndagira nzarumva mbona ikindi kiganiro ngo agiye wabona nice sky ngo agiye kurondera Akesi iki nice sky penyewe si hari wabo Akesi ntari wabona nice sky kubura ikuntu kwitesha agaciro k'akazi kiwawe kora ikintu uzi cyari ugiye gukora urumva apana kugenda ugiye kubesha abantu ejo udosangana kwa kuri ugiye kwerekana kuboneka batakwemera bakabona yuko ari ububeshi ntacyo bimaze kora ikintu uzi ko ari cyukuri aho iwacu nice arahazi ya amaze kuhaza rimwe ndamuhaye invitation bobo amaze kuza ngayi iwacu inshuro zitatu zine kwera bahora bazana na X-ray urumva okay bantare bose bakuze muri Nyishu Media aho iwacu basanzwe bahazi siko subwa mbere bahaje subwa kabiri bahaje basanzwe bahazi ariko acagenda kurondera amakuru ahantu hatariho man kijye kintu cyarababaza basi bariko baravuga peut-être ngo iwaho na SAUDA babirukanye ngo nicyo kintu cyo cyatumye man naho no kori kosa rimeze gute muhira ni muhira tu nishobora kwirukana mu muryango wa cyangwa abakunzi bawe muri Nyishu Media ko umuntu agira abakunzi ahantu batandukanye bazi ko wewe kuvaho waba watwarinda Akesdan ku muryango bace bakwirukana kuvaho natwarinda Akesdan urayibona oya ndabikubaza ko nyamara umunsi twabonanye turaza kumenya ko ari ukuri nuko atari ukuri sivyo rero bazi ko bawirukanwe kubera iki utwaye inda ya Akesi aho usanze he muhiri wanyu nande bizukuza no usanze he je ndagusanze muhiri wanyu kandi naje kugira ngo nyene menye ko ari ukuri kugira ngo ntitugumane ibintu byabubaho uri kweri ki mutakurondeye kuva kare basi wewe ko nice yashira ko bijya bintu kubera ki wewe utaje kuva kare jewe tohoza iwaho na SAUDA
ukahishikira nari ndahazi nimba wari uhazi kwera kutaje kuva kare ico gihe cyose bariko baravuga ayo ikibazo mu kubipostinga siho n'abandi kenshi kandi none igiseri wambere ko muvuga ndazi ko babishira ko atavyaze sivyo rero none kwera kutaje kuva kare bo niwe yamvyongera nambwira ati ngo tugenda agacambura ko atamwanya afise uno musi no waronse umwanya wo kuhaza uno musi no waronse umwanya wo kuhaza mbagije wewe rero je umwanya narawama nawo kuhaza gusa naburi uwo twuzanana ndavuga ati reka nyene shobore kumenya ukuri no kubera ko koresha umwanya yarabikora ko nice akabikora umwanya ushobora kubura uriko urarondera amakuru uriko urarondera uri ku kazi man uko aronde ushaka kumenya ukuri nta mwanya wobura kujya kuntu wewe waje ngaha niko kujya nyene kera bari barabivuga kujya wari kuhishikira ugafumu utinjira no ngaho ukabaza no ngaho kubarabara SAUDA biwabo manje mba no mu buzima bwo kudasohoka hanze nuko mede kwisangina urumva mva ngaho mu nzu sohoka ngiye aha muri programme ziwanje sose ngiye mu kazi kiwanje ngaruka ngaho mu nzu ntuzombwigera mbona mu barabara y'iki. Okay, reka basi byo tubireke ivyo bavuga koresha umwanya ndabumunyo ndabona iki ntiganiro bakoranye nakoresha umwanya na nice nyene koresha umwanya aravyemeza neza vy'ukuri avuga ko ufise inda ya akesi apana kubishidikanya ngo hari geno usanga atari ivyo aravyemeza neza ko ufise inda ya akesi dani. Okay. Acha vuga yuko n'umwana ndo kwandi perenkoni kutabivuga. Okay, byose byaravuzwe. Nanjye ndakubadize wagiye kuraba abakunzi wa INYISHU media batararaba ikiganiro jeba akesi nakoresha abakoreza ikiganiro atavyonzi naje nakibonye kuri YouTube siku koresha umwanya yishuye iki mushumanya yarabuze icyo ashobora kwishura neza yaciye agumanye naho ujye umenga ukubitiwe mu kamashu nkaho umenga n'ibintu tarimo. Okay, INYISHU niyo nyene urumva INYISHU si iyo urazi mpamvu atari iyo uno munsi hari abantu nta kinyoma kirimo je no munsi abantu banterefonye mu gatondo bambaye ati none vy'ukuri SAUDA arafise inda canke ntayafise nyamba yifise mu bitumenyeshe ufise ikibazo nyabaki ndayifise hari ikibazo nyabaki ntayifise hari ikibazo nyabaki ushaka gusa kumenya ukuri kuyifise no kutayivuga kugira ngo uwo tuzobona reka arakwambika ibara kutayifise tumenye tujya mu rukundo mubeshi nyamba yifise no tuvuga ati ejo ko umuntu nta muntu igira bura ico bafashanya n'uyundi sivyo no ejo urashobora kugira ikibazo kanavuga ati abagenzi basi baze bantora ari mwijoro ufise imbanya tayi ufise uvuga ati na ufise ifise no mbe babivuga gute ni baby shower bavuga ngo ni welcome baby ni bikia fancy wa SAUDA bavuga gute ufise no kutayifise byo bavyiza ariko jewe abakunzi ba SAUDA mbe bavuga ni baby shower nimba ari baby shower nimba ari ntuzenya welcome baby nuko babigire babitegurire rero banegurire nivyo nyene nivyo cyanye n'ikinyoma SAUDA dushaka kutubwira ukuri kubera ko imbanyi ntinyegezwa siko imbanyi ntinyegezwa kandi kuba bavuga SAUDA ko afise imbanyi byatanguye mu 8 umunsi wa mbere dutangura gupresenta urukundo rwanje je na kesi kuri anniversaire yiwe ntwari bwaje ico gihe kesi yavuze nti ngo SAUDA ngo misiza ngo azwaruko uharuye mu 8 gushika no munsi turi mu kwa gatatu ngira haci amezi angana gute namezi menshi indwi 8 batarice amezi nk'atandatu indwi amezi indwi no nk'amezi indwi inda ibigera ubwo bishaka kuvuka abahura amezi abiri kugira ivuka rero nimba afise inda bazoyibona nimba afise bazoyimenya ukuri kose kuzoja agaragara kandi ikintu cyose kija ku murongo ego hamike ni kibazo niyihe ngora niyihe ntambamye hari hagati yawe na kesi yituma ubutare kurakorera muri kwa kesi je mu kwa kesi sinshobora guhagarika gukora muri wakale yakonje sindi mu ikonje cyambere je naragwaye aho nyene nice ariko aravuga wawe usomye message ariko ambwira SAUDA pole sana ukuntu gwaye baguha isumu ambaza umuti nivugije kugira nawe nyene ndawumuhe ariko mu nyuma kaca agenda kuvuga nzarumva mbona ikindi kiganiro ngo agiye wabona nice sky ngo agiye kurondera kesi iki nice sky penyewe si hari wabo akesi ntari wabona nice sky kubura ikuntu kwitesha agaci waka jefise kontra idahera yo muri waka
urumva jeje nyene mvuze nti umvirize jeje nyene mvuze nti ndahagaritse kubwanje urumva iyo kontra wirakwemera guhagarika wowe nyene ubwite cawe ariko nta wundi muntu yemerewe kuvuga ati urahagaritse kugirana mubishitse akese akavuga ati no guhagarika ivyo kunda ubwo kontra udashobora kwirukana umuntu akese wenyene biragoye kumbwira ati SAUDA hagarika akazi yo mpagarika amakandi yo mpagarika akazi njana ndakubajije wakoze nyinshi media ndibaza ko bijya vy'urusaku ubuntu bwa hirya no hino ushaka ukurusha ukubwirwa na mwene ukuri ndibaza ko no munsi murashoboye kumenya ukuri uko bimeze ku bintu vy'ama TV mu misiza bavyitege ndi ku kwezi n'ukwezi kwa le 23 tutotangura amafungo kwa Ramadhan rero amafungo aheze inshallah nzoca ntangura gukora maka bavuga ko wahunze kuko mukora mu kwa kesi ngo kubera ko nka kwinda yobonekana ngo kubera kwa kesi yakwihakanye hari ababivuga umuntu avuga ati kubera ko usanzwe uvuze ko bisanzwe bifite ubuzima bwo mu nzu avuga ati baragemuza zosubira gusohoka avyaye ngo yuko ugiye kuri TV abantu bagutwenga ibiki ariko numva ntavyo gutwenga birimo uvuze ati jewe ntandafise mu majambo make kandi kuba ntari kwa kesi suko yanyirukanye suko nagahevye nuko hari impamvu yiwanjije nyene yakazi umviriza je muri waka nta numwe abuza urabona uronse akazi ahandi koresha umwe yagikora muri waka live TV yarigeze gukora mu TV abiri siko Briera yakora muri TV zibiri asharaheba waka acagenda gukurikirana iyindi TV siko uronse idili ntubura Jesse akora muri waka akagenda agakora n'ibindi by'undi byo DJ muri Iteka FM ni yakora ku radio urumva urakora Famba akora muri waka akagenda gukora no muri uhuriro siko nta kintu kiza kikubuza gukora jere nta contrat mfise muri waka noca mvuga ati noza ndakora muri waka ngenda gukora na hariya kandi nsanga hariya naho nyene bintwara umwanya biva muki masezerano nca mvuga ati aha ko haburiko haraboneka ikintu eka mpagari kici ngende gukora ikindi hama ikindi nagiheza kuko si sakazi ka ntuzenya nakazi kari kantwaye demo urumva ndagahejeje muri uku kwa gatatu naho tuzotugiye mu bintu by'amafungo no muri someni tangura akazi gaheze ushobora kugirane gutangura muri waka ntaco mbuza kugenda gukora urumva ntaco mbuza nimba ari imbanyi gashabasha ni nabi ingenda babazi je abantu bose bavuga ko ngo indangu bikindi bindi none inda nimbi cyane nuko ari nica ubwo namahigwe nine ayihakanye ni bangahe abana babayeho kuri nosi wa papa wabo bihakanye babayeho neza none nibisanzwe okay hagati yanyu na koresha umwanya hari kibazo cyo bagihari wewe ku giti cyawe nakoresha man je nta ntuzenya nta muntu dufitaniye conflit numwe kumba abantu nibo bakugirira bifu nta bifu gerugirana nabo none ko numva koresha itabi aguma kwidogera ibintu byinshi byandagutake bimwe urabona biciye no ku marezo sosiyo n'ahandi wumva atakibazo mufitaniye je nzi ko bari ngorane biri hagati yanyu nawo man mbe telefone yiwanje no si mwaje atavyonzi ngenda bikoresha umwanya none uko tuvugana none nkaje nogira bifu umuntu atamigende nire tufitaniye ataki okay telefone yanje ngiye simanaguye ikintu na kimwe raba yerekane kuri kamera ucuvuga siko aho ni ryari andivuga itariki yandungikiye ko link iki kiganiro cyo muri Wakala TV cha SAUDA ndwaye ya 24 z'ukwa mbere aha ni apeli akoresha umwanya telefone ya 25 z'ukwa mbere cyandamwandikira hello anyishura lo promi février hello vuga none gasha aho me konflinya bakirero rowe barakurenganya n'ibintu bakuma bakwagiriza uri kurarengana
abantu badukurikirana ntibaba bazi bavuga ngo nakanyamugisha muciwe urumva ni simple jewe uri kuramvuga canke uvuga SAUDA uko atari nzi uko nzi umuntu anyegereye nzi uko nzi simple umuntu ukuri ni kuruta ubeshi uragaragaza ubeshi nyuma ukuri urumva rero nkonga uwe sindagwaye telefone yiwanje. Okay, ikindi naco ryari nashitse muri biro mu Nyishu Media twese twicaye na Babobo ndetse n'abandi nice acaza komenda uravuga ko ngo afise amakuru yo kuba mutaburije convocation ariko yo convocation tazi tiniye kishanye vyifashe gute ne ko kuri nice Joe SAUDA yari jewe canke yari Nice Sky wewe yavuze wewe na Nice Sky we ko ufise convocation nawe kandi atabuciye je ndamutaburiye convocation Nice ndabire kuriwe kuko ivyo yarashira kuri kamera byose byari iki ibinyoma kandi kirazira turakora ibiganiro hari ikiganiro je nk'ubujenye unyenda kubwira ati kikiganiro naco nkeneye ukagishira ko sinshobora kugwitwarira ndagutsinda. Sawa tumenye ukuri uko Nice vy'ukuri no gufungura vyarasi arinjiye numva aramamagara swingi ingo bobo ingo jewe numvise amakuru ko SAUDA yantaburije convocation kandi bayirungitse igirishikira umwanya n'umwanya none jewe twapfuye iki binibi amajamo menshi ngo kandi si yo gusa ngo na Nice Sky nawe nyene yarungitse yindi none nka Nice Sky ariko aramushira mu bintu vya SAUDA na kesi akagenda kubeshera umukobwa wandi Nice amazigiye kirekire atariko araboneka ku makamera akacha mucafuriza izina ngo ari kumwe nimba Nice Sky yarafise umufiance wiwe akacha abona bijya bintu akacha shaka kumuheba none ko ariko aramwononera ubwo bari kuno kumufunga byari bikuba bikwiye yacha agaruka azicari cyo gukora. Nanje mu misi nifuza kumenya ivyo Nice Sky nawe aho byo bihuri mugo sangana naho binafatiye naho Nice Sky ntavyo bifatiye urumva sinzi ubwo Nice naramubwiye mu misi yeze namubwiye akesi ubwo bagucunge wewe na Nice nuko nuko kumena kimubwiye akesi namubwiye ati akesi wewe na Nice bagucunge kuko nta kuntu Nice yoja muri ivyo bintu akagenda kuvuga aba Nice Sky ubwo azohava arondera aba ex wawe bose aho bava bakagarukira abarondera basange muhira avuga yuko mwari muri kumwe ni jaluza gufitiye eske ni jaluzi wafitiye SAUDA nibiki ndananirwa gutaho aho je naho genda ukandika SAUDA ibiki nibindi kuri kamera no ubwo uri kuranshira mu muji man mu kanyamuji cambo c'abandi abantu baguma bakurikirana SAUDA wariwe vraiment jari kiganiro ryari nabonye umwana w'umukobwa ariko baramubaza ngo mbega wize kugera mu wakangahe papa ubuzima wari ngumeze gute ko hejuru waca bandika ngo SAUDA ngo aragiye kuvyara no warakibona ngo SAUDA ngo muri Prince Rege mego ngase ndagiye kubyara kuvuga ikiganiro general cyo gurendera ko navuga vraiment nukure niteze kuraba umwana wawe w'igiro vyare nyene turavuga ati umwana dosanga tuzura ari yakesi buri kintu ari yakesi rero bande sange ndandi yabumaza ubayeho gute kwishure nebiki bikugora wize kugera mu wakange mbega mu kwiga kwawe ninde yakurihira mahera ubu bayeho gute urafise abavyeyi hejuru mugo handitse ko ngo SAUDA muri Prince Rege ngo aragiye kwibaruka umwana wa kesi umwana wanje bamuririndira nyigishika ari mutorera izina basi aravuga ati jewe akese erega narabyaye umwana ari munzu umwana ari wakese nyene no kuri tuterure basi wene basi nkore kugusa vyonye nta nibindi birebe shaka gukora kugusa yo bana yanje yo gusa cyo nobwira cyo cyabafana inkuru z'ukuri muzogenda mubimenya abantu uko bavuga abandi bakavuga hari ama audio yagira yashikira hari amajambo numva akambabaza ngo umuntu ufise umutima abantu bakavuga uko tari SAUDA ya kesi yahemuke SAUDA yarishima kuri wa kesi iki man je ndi kwisi sindi umwiranda nujya kesi ntabwo ari umwiranda eske amemukiye cyangwa bigashika ngo tukavana
ibyo ari umuntu wa mbere tunzi wamvanye n'umuhungu sinzi wandi wa mbere uzobaye n'uwanyu kandi sinzi wandi wa nyuma kandi kitari umugisha kuri wewe nimugumana nimba kese atari umugisha kuri SAUDA tuzovana tu nimba ari umugisha w'iwanje tuzogumana tu urumva rero nimba Imana yaranditse SAUDA na kese bazovyarana tuzovyarana nimba tutazovyarana atamwana tuzoronka bizogenda uko nyene rero aha tubaye kubw'Imana ibintu byose bidushikira ni kubw'Imana ubwo nugusenga abifuze ko tubandanya na kese bagume badusengera abandi nabo babandanye baduteranya kandi ibintu ivy'amajambo nivyo bituma biduteranya muri je nawe urumva rero kuri SAUDA akesi rimwe nasigaye ndicuza n'ivyo cyatumye bija ku makamera abakozi banyishu media reka tubashimire cyane nakaye kajambo wontuma kugira ngo nkumbure ngende kunobwira ntuzanayisi nawe ndamubwira iki urashobora kuvuga ati genda ashobora kumubuza cyane ko uvuga ati bandanye nabandanye urumva arashobora kuba yari yahagaritswe niyo convocation yari yumvise ko nta numwe adatinya arashobora yatinya kwanza nivyo convocation narabe kiganira agasanga atari yo ubwo nejo nazo genda akora ikiganiro avuge nti SAUDA bamubonye ahantu ariko arasambana SAUDA ubu nahageze mu marambya SAUDA ageze muri rirare canke yabonye akese ari kumwe n'umukobwa hana icambere ikigira kabiri ntaca zije na kese ukuntu twahahuye canke tuhamenyane ikigira gatatu nazo ko ari icyafuza izina ry'uyiwe nakazi ariko aragirane arakora mbega nkuno munsi nyambuko uhora ukurikirana ibiganiro vyose nk'ubu nka kese usanze ahantu yakoze ikiganiro kwihakana ufata mu gute mubisanzwe no kwihakana umuntu bifatiki wowe umaze kuvyumva yakoze ikiganiro kwihakana no akesi nabwo yakoze ikiganiro anyihakana abantu bamutahuye nabi iyo message naramwandikiye nice andunki amakomantere ngurawe ibintu bariko arandika amakomantere umvo ivyanje muragije inshinga gamana yanje n'urukundo rwashana gukunda dufate ubwo ni bamushakake zabwira ni nta kibi yavuze kese ikuze amubagije nti ngo urafise umugore ngo umugore wawe bigeze yakese amubwira umugore wawe je nta mugore mfise komsa kuko ikintu cyitwa umugore n'umugabo ni iki signification y'umugore n'umugabo insiguriye umugore n'umugabo n'abantu baba bana nyuma yo kubana bamaze kuba bashoboye kuba bafise ibintu bashobora kuba bahuriye ni umugore n'umugabo cinye bashobora kuba babana uwo munsi muri ico gihe tuba twibajije okay umugore n'umugabo n'abantu bubatse urwaho babana mu nzu imwe urumva rero je nakese ico kintu nikirigera kihaba muturigera tubana aba iwiwe nanje nkaba muhira iwacu urumva entre iwacu turacari muri fiançailles nibyara ibyo bindi bintu bikaca bishika bikaba umugore n'umugabo okay jeje kiganiro nakibonye ariko abantu benshi babona ko umenga akesi yavuze ahubwo nyene ko atanahana kuzi ko atamukunza afise uko uburyo bimubajijemwo yaramajije ko afise umugore avuga ati nta mugore mbega wowe ufise umukunzi inyishu yishobora yibonye ntibamubaje ngo afise umukunzi canke se basi afise uwo bayemereje kuba umugore wiwe madame we sinzi bikuyeko kandi kuba akesi yarabishivuze kurya ndamutahura neza kuko yashaka kuguma yumviriza amajambo y'abantu baguma bagirane bavuga ibyari bimaze kuvugwa byari byinshi Imana ibyari biguma bikorera sirikira kwera kandi ibyo byose byahavuye kwera Jengizen ntaboneka muri Wakalayi TV benshi bavuga ati mama Wakalayi TV yataye wakahabaye iki kibazo cabaye niki ikintu cyo no bavuga kimwe niki shake akesi kigirene naho je nakesi twohebana atarukundo kuko akazi n'urukundo ni ikintu cyambere gitandukanye hari umwanya w'urukundo n'umwanya w'akazi siko naho byo genda gute Wakalayi TV nuno uvuga ndayihagaritse umwaka wose ubundi mwaka shaka nsuja yo gukora urukundo atabirimwo atarukundo arakazi gusa naho twahebanye
atarukundo ataki ari akazi gusa nzoguma hajya nyene muri waka shaka kuhakora kiretse ubonye uruvuze ati jewe uburyo ubu sishaka gukora muri waka ngo mpindure mu bindi change mu bindi bintu ndahevye aho birashobora ya nk'ubu ndose akandi kazi man cyangwa ronka ibintu byanje nduko ndakora bigatera imbere sinoguma sinosubirayo guhindura akazi ni navyo vyiza kandi guhindura akazi nta n'uzinya bitwaye ugenda ahantu hari agafuma kaboneka nimba muri waka nahembwa ya hariya nkahembwa yarenga noreka kugenda kubereke ntibyokunda. Okay, reka tugushimire cyane nkumbure twagira ubuntu n'amahirwe ko ni benshi n'abantu benshi bamaze kuza bakubita swata utagusanze hakarondera undi rupanga atazi akaja handi hano mu Kimbote ejo bazogusanga mu Maramvya rega n'amateka bariko barakubakira no mukenza bazova gusanga yo ruguru bazokuduka cyane baza ko bazokudugana ahantu henshi utanazi ariko tuba kuzo nyishu media nibaze ko ubu turashoboye kumenya ukuri kwa nyako je nabira baje moje bikantangaza kuko nta muntu umwe ushobora kwihaka kuvuga ngo ntandafise ayifise kandi ubwo bayifise nta kosa ririmo. Reka tubashimire cyane nkumbore ko byose bizokena meze neza twitege umwana mu gihe kizoziga Imana zo babitegekanije sivyo inda yanje yibona nibavuge inshallah kandi gaho rero bariko barayishira kuko umwisi zanzo habanda isama ukuri Imana yabwo icubahiro cyane ibintu bitanguye kuvuga uko ucumenya ibintu biri mu nzira man Bobo izimirize kamera tongwa na Bobo Vanchi no cameraman atanzi gashiramwo nyinshi yishizemo yishiramo gake nanyo bikunda gushika kuko arahazi muhiri wacu akaca agenda mu barabara agenda gukoresha ibiganiro bitari ivyo iki kandi muhira hazi yahatoye guti wabona SAUDA cyatumubaza inyuma kamera Bobo uzimirize kamera kugira ngo dushobore kubandanya n'ibindi